dukore twiteze imbere, dukore turwanye ubukene, dukore. Mwaramutse mwiriwe bakunzi ba Africa TV, bibaye naho muherereye. Uyu ni wa mwanya wa kiganiro musanzwe mukunda Africa Business Class. Tukaba tuje ku kiganiro cya kabiri kugira ngo tubandanye nk'uko twari twabemereye, ntitwigera tubahemukira. Kuri microphone muri kumwe na Byukusenge Jean Petit, nyuma ya kamera turi kumwe na Mr Joy. Mugabo mbere ko tubandanye tubasabe kugira subscribe nk'uko mwari twemereye, mugire partage na j'aime na commentaire, biradutera intege cyane kugira ngo mubikurikirane bino vyigwa muri benshi, mbere munatumira bagenzi banyu gukurikirana bino vyigwa. Kuno munsi rero turaza kuraba ingingo ngenderwako canke uburanga bwemeza canke bukwiye kuba bufise entrepreneur, les principes fondamentaux et les qualités d'un entrepreneur mu kinyamazuru. Nivyo bintu tugiye kurabira hamwe uno munsi. Twagutaha twarayaze entrepreneuria, turayaga entrepreneur. Mu entrepreneur ni iki? Mu entrepreneur tugisubiremo n'uwo muntu afise uruganda canke ishirahamwe canke ikigo gikora ibintu canke gitunganya ibintu, hama ivyo bintu akabishira ku isoko kugira abantu babigure, babikoreshe canke babifungure. Uwo rero niwe twitwa umu entrepreneur. Umu entrepreneur ararema akazi kuriwe, akarema akazi no ku bandi bantu. Urumva yuko ari umuntu ugira akamaro mu kibano. Mugabo rero umu entrepreneur arafise ibintu ategerezwa kuba yujuje kugira vy'ukuri ayo mabango yo kurema akazi kubwiwe no ku bandi ayarangure neza cyane. Nivyo munsi twaje kubashikiriza kugira ngo muntu ushaka kwiyungunganya umenye ibyo utegerezwa kubahiriza, umenye ibyo utegerezwa kugenderako. Aba entrepreneur benshi bagiye barahomba kubera ko batamenye umushinga w'ibintu byabo, uwo ico bakwiye kubakirako. Rero tudatevye tugomba turabire hamwe mu buzima bwa misi yose amategeko 10 mu entrepreneur akwiye kugenderako cyangwa akwiye kwisunga. Ikintu cya mbere nibijanye no gutuma tumanako amakuru. Mu entrepreneur cyangwa wa muntu yiyungunganya ategerezwa kuba ari umuntu azi gutuma tumanako amakuru neza na bagenzi biwe. Iyo uri kurakora muri entreprise yiwawe, iyo ufise ibintu uri kurashira mu ngiro, urahura n'abantu benshi mukorana. Harimo abakiriya bagushorera ibintu byawe zo muri kurakora, harimo mbere n'abantu bazokuzanira ibyo uzokeneye gukoresha. Muri ico gihe bisaba yuko uri umuntu uzi gutanga inkuru yawe cyangwa uzi gushikiriza ubutumwa bwawe, ata muntu n'umwe uvunye umutima kandi utishe utononye iyo migenderanire ufitaniye n'abo bantu. Rero tubahamagarira cyane rwose umu entrepreneur ariko aradukurikirana canke wewe wifuza kuba umu entrepreneur, tuguhamagarira cyane kumenya no kumva yuko ukwiye tumanako amakuru na bagenzi bawe mu buryo butavuna, mu buryo budatuma imigenderanire mufitaniye yononekara. Iryo ni itegeko rya mbere ryihuta kandi rikenewe cyane ku entrepreneur. Itegeko rya kabiri ni ukuvuga ukuri no kuba umuntu ugororotse mu entrepreneur cyangwa wa muntu yiyungunganya, kugira ngo entreprise yiwe irambe, kugira ngo uruganda rwiwe rurame, bisaba yuko aba umuntu avuga ukuri. Kuvuga ukuri rero ngaha dushatse kuvuga ni mu gihe ufise abakiriya mwaravuganye, ni mu gihe ufise aba partenaire nk'ama institution financière, turavuga ama banke, turavuga ama microfinance, turavuga aba fournisseurs bakuzanira ibintu. Vuga ukuri.
ibyo muba mwavuganye ni bibi byo nyene, kandi uri urababwira ikintu babwira ikintu kiri uko nyene wategerezwa kukivuga. Ni kuvuga kuri ano mategeko abiri, honnêteté et loyauté, turabahamagarira kuba honnête, turabahamagarira kuvuga ibintu uko biri, turabahamagarira kwemera ibintu uko biri. Ikintu cononekaye cemera ati cononekaye, ntucurondera uburyo bwo kugishira imbere y'abo bantu bamusanzwe mukorana. Bashobora gutakaza ubwizigirwa, ugasanga ya entreprise yawe irahomvye canke biranze yo kibandanya, canke cya gikorwa cyawe birakunaniye ingene ushobora kukibandanya kubera ko atari ubwizigirwa bivanye n'akantu gatoya wazi kuvugukana. Rero ayo n'amategeko abiri, loyauté na honnêteté, ategerezwa gukora mu entrepreneur. Ikindi ca kane, umu entrepreneur ategerezwa gutahura no gutandukanya umuryango canke ubuzima bw'ikibano n'ubuzima bwa entreprise yiwe. Benshi bagiye baravanga bino bintu bibiri, basanga entreprise kubera ko ujya ari mama wiwe canke kubera ari muvyara wiwe ariko arashiramo ibintu bituma entreprise yiwe ihomba. Ugasanga ariko arafata ikintu ariko aragitanga kubera ari murumuna we canke ari umuvyeyi wiwe, agitanze atubahirije amategeko yashizeho wenyene ubwiwe muri entreprise, gutyo entreprise yiwe ikarangira ihomvye. Ni ugutandukanya rero umuryango na entreprise, ni ugutandukanya ikibano na entreprise. Ni ikintu gikomeye cyane rwose umu entrepreneur ategerezwa kugira. Muri ico gihe rero iyo umuntu aje naho ari uwo mu muryango muri entreprise yiwe wararemye, umutegeka kubahiriza amategeko yiwawe, umutegeka kubahiriza iby'iwawe. Nimba by'ukuri muri ko murarota gushiraho inganda cyangwa gutangura entrepreneuria, iki kintu mucishiremo cyane rwose. Muri ibi nyene turavuga byo gutandukanya umuryango na entreprise, ingorane zo mu muryango ntuzizana muri entreprise. Hariho abantu benshi buguruje inganda baratakaza abakozi babo kubera ko babazana ko ingorane bakuye mu miryango yabo. Ushitse muri entreprise, muri rwa ruganda rwawe warema, menya yuko uje mu bintu bishasha, kandi ivyo bintu wewe bivanye n'imico mibi canke n'imigenzo mibi ubizanye bishobora kuramba canke bikamara igihe gito. Rero dutandukanye entreprise n'umuryango. Itegeko rya gatanu ni kurinda canke kurengera imisuniko canke ivyiyumviro bibi vy'abagukikuje. Umu entrepreneur ariyemera wenyene ubwiwe, ategerezwa kumva yuko ico ariko arakora mu mutwe acumva kandi kijanye n'integuro yiwe. Bisigura yuko umugenzi wawe aje akakora ibindi bintu, wowe ntujayo, akoretse ibintu bitajanye n'umugambi wawe, ntujayo, wowe uguma mu bintu vyawe nyene. Bisigura kandi yuko niba hashoboye kuza umuntu aguca intege canke akwereka ibintu bishobora gutuma umenga woheba wa mugambi wawe, ntimujana nabwo, kuko wewe urumva wemera ibintu urimo kandi urumva wemezwa cyane yuko ari ibintu bizima, kuko abiteguye neza cyane. Rero birumvikana yuko umu entrepreneur ategerezwa kuba ari uwo muntu aresista, arinda ku majambo y'abantu bamuca intege canke bamwereka ibinyuranye n'ivyo we yamaze gutunganya canke yamaze gutegura. Cya gatandatu, umu entrepreneur ategerezwa kuba ari umuntu afite ingingo yiwe kandi ikaba ari ingingo atava ko byoroshe, être décisif, kuba kugira iyi caractère yo gufata ingingo nyezina. Iyo ngingo kandi umaze kuyifata ukumva ko by'ukuri wayifashe wayishishoje kandi ari ingingo ituma entreprise yawe irama. Rero bisaba kandi no guca ubwenge mu gihe ugomba gufata ingingo. Hariho urutonde umuntu agira ko mu gufata ingingo, bigaca bifatana no gutorera inyishu ku bibazo biba biri muri company cyangwa muri entreprise yawe. Entreprise zihura n'ibibazo byinshi, ibibazo by'abakiriya, ibibazo by'abafournisseur, ibibazo by'abapartenaire. None iyo haje ikibazo wofata ingingo gute nk'umu entrepreneur? Muri kino kiganiro bakunzi ba Vyuka TV, bakunzi ba Vyuka Business Class, turabahanura uburyo butatu bukurikira ngo bafasha gutorera inyishu ibibazo byanyu kugira ngo mufate ingingo nziza ituma entreprise yanyu ihora. Intambuko ya mbere ni ukubanza kudondora no kwerekana neza ikibazo gihari. Ni kuvuga ko muri kino gihe identification et description du problème nico kintu cya mbere gikenewe. Urerekana neza ingorane yavuye, kibaza n'ibibazo. Muri ibi bibazo wibaza kubera iki? Nimba by'ukuri habaye ikibazo kanaka kubera iki? Ico kintu iyo nyishu utoga cyo ukibaza kubera iki?
aho niho uzo uri uradondora neza ingorane ihari cyangwa ingorane yavyutse muri entreprise yawe. Intambuko ya kabiri ni ukugerageza gutora inyishu nyinshi muri izo nyishu nyinshi kandi ubona yuko zishobora kuba inyishu nziza kuri icyo kibazo cyawe cyangwa icyo kibazo cyavyutse. Rero ni ku donc la mise en place de plusieurs solutions possibles, ni kugerageza gushiraho inyishu nyinshi ku kibazo cyavyutse. Muri izo nyishu rero haba harimo imwe nziza kuri icyo kibazo cyaje muri entreprise yawe, ariyo rero uhavura ufatira ingingo. Nayo naho kugira uyihitemo ucubanza ukagereranya ingaruka mbi n'ingaruka nziza y'inyishu imwe, kuko ziba ari inyishu nyinshi ku kibazo kimwe. Izo nyishu zose niziba zifise ingaruka mbi n'ingaruka nziza. Donc uriga vy'ukuri inyishu kuri iki kibazo yogira ingaruka nziza izihe, iyi nayo yogira ingaruka mbi izihe. Muri ico gihe rero iyo uza gusanga ifise ingaruka nziza nyinshi niyo ukorerako. Umaze rero kuyitamo iyo nyishu ucugira iyo mero canke uko kuntu uba mutava ku ngingo, kuko uba wayihisemo, uba wayimvye neza, nta muntu aza kukujugumiza, urafise caractère yo kuba uri decisive rwose. Rero muri kino kiganiro tubibira akabanga muri entrepreneuria tuvuze intelligence cyangwa tuvuze ubwenge, nukumenya nukugenza ingorane ziri muri entreprise yawe kandi ugatora inyishu imwe nziza mu nyishu nyinshi ku kibazo wari ufise. Burya iyo utoye inyishu imwe ku kibazo, iyo utoye inyishu imwe ku kibazo kimwe mu nyishu imwe nyene, kenshi haba hariho amahirwe make yuko watoye inyishu nziza. Mugabo iyo utoye inyishu imwe mu nyishu nyinshi ku kibazo kimwe, haba hariho amahirwe yuko iyo nyishu ishobora kuba ari nziza kuri icyo kibazo. Rero gerageza mutore inyishu imwe mu nyishu nyinshi ku kibazo kimwe. Itegeko ry'umunani ku entrepreneur ni gukora cyane. Mu entrepreneur aba umuntu akora ni kuvuga muri ico gihe nta kajambo numva no batekerera abakunzi ba Vyuka TV. Umu entrepreneur akora akazi ntakora umwanya, akora akazi ni kuvuga ico kazi ki ya ntumbero yiwe atayishitseko ntashobora guhagarika. Arakora cyane ataravye ubuhe, ataravye ingorane ashobora guhura nazo, ataravye ibinabiriye, mugabo agaharanira gushika ku ntumbero yiwe. Ibyo ni itegeko rikomeye cyane rwose. Itegeko ry'icenda ku entrepreneur ni kumenya uburusho afise muri ivyo bikorwa bari karakora. Iyo umu entrepreneur ntumenye uburusho ufise, hari ibintu wireganiza kuko kandi ivyo bintu byari gutuma ushobora gutera imbere. Turabahamagarira rero kugenzura uburusho mu kibano, uburusho muri entreprise, uburusho ku partenaire, uburusho kwa fournisseur. Donc ubwo burusho umenye, kandi ubwo burusho umaze kumenya haranira kubukorera. Ni kuvuga après avoir identifié les opportunités zise. Donc umaze kumenya ubwo burusho cyangwa ubwo buryo bwagushiriweho bukorereko. Uri umu entrepreneur udakorera ku burusho cyangwa ku buryo buba buri mu kibano cyangwa bwagushiriweho, hari ibintu bigucika, hari ibintu uza kwisanga utakoreye kandi bari kubikorera kwa hakiri kare. Muri kino gihe rero bigusaba guca ubwenge bwose no kugumurondera ama information ajanye n'ibyo uri kurakora. Itegeko rya nyuma ku entrepreneur ni innovation. Innovation ni kuvuga ko entrepreneur ategerezwa kuba afise akaranga ko kongera cyangwa ko gushiraho akabijya ko byari karakora ntibihera. Ni kuvuga urashobora gutangura no munsi utanguranye icyumviro kanaka, mugabe ukazana icyumviro gishaje, kuko abakiriya barondera uburusho, barondera ivyiyongereye ku byo wabazaniye, ivyiyongeye donc ihinduka. Umukiriya araharuka ibyo uri kurakora. Nshuti zanje, mu biganiro bizokurikira tuzorabira hamwe urutonde cyangwa ubuzima bw'ibikorwa umuntu aba ariko arakora muri entreprise. Tuzosanga hariho igihe ivyo bintu uri kurakora cyangwa uri kurashira ku isoko hagera igihe abakiriya bakabiharuka. Rero iyo utagira innovation ni gushira agaciro kiyongereye ku kintu gisanzwe gihari. Rero iyo utagira innovation azogira igihe bya bintu by'abantu babiheba. Mugabe yuko umuntu uragira innovation wongerereza unagura ushira kakabijya ku bintu uri kurakora, abantu ntibigera bakuva inyuma. Ayo niyo mabwirizwa cyangwa nibwo buranga 10 mu entrepreneur. Mbere yuko tuzoja mu bindi bintu turabibye n'umuntu ategura umugambi wiwe, iki kintu tukizirikane twumve ko ibi bintu 10
tubikeneye kugira ngo dushobore kuba aba entrepreneur b'ukuri. Bakunzi ba Vyuka TV, bakunzi ba Vyuka Business Class, ikiganiro cuno munsi tugihereje hano twari tuje kubibira amabanga 10, twari tuje kubibira uranga 10 mu entrepreneur ategerezwa kuba afise n'ibyo ashobora gukorera ko bituma bishobora no gutuma entreprise yiwe irama. Bakunzi ba Vyuka Business Class, ndagije ndabasezera bari kumwe kuri microphone na Dusenge Jean Petit, inyuma ya kamera twari kumwe na Mr Joy. Ufise ikibazo urashobora kutwandikira kuri telefone 76 amajana 268 amajana 923, mwandike muri commentaire hose tuza kwa turi kumwe namwe. Ibibazo muri ko muradushikiriza tuzogerageza tubikorereko ku kiganiro kizokurikira tuvyishure, ariko kandi tubamenyesha yuko mugize subscribe mukagira na partage bituma icigwa kizokurikira mu abambere muzogikurikirana naho ubutaha bw'ingano dukore